kandi ni kaza rimwe kaza umengo gatatu tontirum tontotetum tum tum tontirum tontotetum ndagusaba ikintu kimwe agakapela gato kuri comments ya ndirimbo ndayifilinga gushika naho ubu ninjiye muri studio isohoka ndayivugije gatoya owe comments Africa owe Africa my home owe comments Africa owe Africa my home Africa tucheze muziki wa Afrika baadaye tuende ama tusendelee. Okay, nkuko vyama misi yose murabizi ko twama turiko turagira gute tubazanira bishasha kuri kamera za Niocell TV kano kanya tugira tubavangire tubashiriremwe mu mwigeme akeye asa neza yatwenze rero umenga araririmbye ni nako bimeze murabizi yuko ariko ya nyita Edison yahoze wongera umwite Arkeni ari kuri kamera niwe ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo anoma image abashikira sukuye canke ameze neza kano kanya ndi kumwe n'umwigeme benshi muramuzi ariko kino gihe sinzi ko mpava mvuga ngo mwigeme kuko ni yakire mu biganiro kenshi avuga ngo nari nafatiriwe ni iki haje n'umufasoni ndavuga umufasoni ni Esther Nish n'umurundi kazi yakoze byinshi bitandukanye kandi bimeze neza indirimbo nyinshi zimeze neza abana bariya ntibabibona mugabo kino gihe barabibona bivanye n'ibikorwa bimeze neza aherutse gukorera hano iwacu ndetse no hanze y'igihugu ariko indirimbo yatumye Esther Nish agira igikundiro ni indirimbo musanzwe muzi yise umbamwo yakoranye na Nimbona Jean Pierre Kibido kino gihe yaje na Cam ANC na cyane mu ndirimbo imeze neza yakoranye n'umuproducer cyangwa beatmaker kuva ngaho Kigali mu Rwanda abenshi muramuzi ni Element cyangwa LA ibintu nk'ivyo reka ndeke kubikisha amajambo Esther Nish dakuramutse nongera ndaguha nikaze kuri kamera za Niocell TV. Hello Niocell TV. Ndabaramukije Edison. Umutegero ujavura. Urumva rero wari wavuze kabisa hamwe nari ntanguye kumva. Biography nayivuze neza. Ntanguye kumva ibintu nyene. Nibikika. Misi yose ndamufatwa ibintu bishwaramwe nyene ibintu bishwara. Bikubamwe. Yeah, thank you very much. Mwakoze kweri kunyakira. Biography yari kurembeje my friend. None natakaye canke na nagerageje. Vraiment. Ubera nkuzi kuva kera. Ubwo wewe nimba shangura ko ari kintu nibuka. Mbere kubera kagayo atakaje ibintu cirondera yize. Singira wari umugende. Urayibukije wengira ngo nakakandi nasohora ngo ari indirimbo naswata reka wa studio yose nagize none yedi wakunze ukunda kubika ibintu ndabira fata ivyo bito ucumbwira ngo munondere ngo nterure uri kabitsi kabisa nayo kituma udakunda kungabira Esther umeze neza sino boye ko ndashima Imana vraiment uvyiwe kumereye nabi swaga reka hamaze imisingira sport ntiwo kugira ngo nawe kuvyo gabanuka gabanya ahubwo aho kugabanuka ngo mwambwiye ngo kuko umuvyimba gabanya amazi sige nta robine mfise kwe nta zigera ugabanya gabanya utagabanya izogo muvyibo niko bisanzwe bimeze umweke ni yakama Esther Nish twidugire mu kiganiro cyane kubijanye n'ubwo bitandukanye ukomeje gukora ha ruhande y'ibikorwa abenshi barakuza uri umwigeme kino gihe twafata ko uri kurakora neza cyane mugabo ufise aho wavuye turashaka kudutandukanirize vyabihe na bino bihe turimo na cyane vy'amakora bo canke byo kujabuka imbibe ugerageje kubishira hamwe havuye kuri Esther Nish. Bon, ubu hariko havugwa ko hasikira comments nivyo bihe tugezemwo vya 2020 bigiye gutangurana umwaka ariko 2020 yagusigiye iki kwanza trace tuta trace mu muziki na cyane yego twasize amateka murabona ko iki kidaje kuva kizire cya corona ibintu byacanganye nyene mugabo kubganje jewe numva nshima kuko naho biruko singeze mpagarika singeze nshika intege no muri vya bihe bari biteze ka volleyball je nagumye ndikonda ndanyonga ivora senda kuvuze mu ka volleyball muri vya bihe bya ka volleyball ndirimbo yawe ndishira kuri statut sinzi mu diaspora umwe yanyandikiyeho umufasoni ngo mu Burundi harabarundi kazi baririmba nk'uko bamwe ati indirimbo yari kuyisohora kwanza ka volleyball kavutse
reka hajya hariho suite my friend hariho suite ariko tubwira impamvu wakoreje iga strategy yo gutangura gusohora indirimbo ya kavorivori tutaramona tukimona kinagira mu nda hariho tout d'abord naho hoza suite jewe umwana wanje kuja kuri media mva ni hatari ni ile tu basi nyene n'umwana mu artiste wabikoze kujya kugira ntaza kuko no muri rya video mukuru uyu warimo mukuru wa kavorivori kajya kana kanje kambe harimo amasanamu yabo babiri rakaze reka sha wa muntu anti wora washaje oya ibyo gusaza ni ibyo sindavyemera wagwijura uvyaro bazi vyemera ruko ngaha bayengo wagwijura uvyaro bazi gaho darondoka izo suite za kavorivori ko zifashe suite irahari kuko ndiko ndategura ka vraiment version ndiko ndategura ba bantu bari bashashaye kubona rero kavorivori karimba nagaki kaka tubona guma kora kunda yemeze gutya kinda yari nini hama rero kavorivori kazisobanura reka hari hasigaye une semaine kugira uduhereza kavorivori muganda rasi ni cyare nyene ni cyare kandi izi image ndazikeneye mubisango jewe image nari nkeneyemo hariyo nari nkeneyemo nyene itashoboye kujamwe kubera ko urabona ibitaro byacu hano nyene hatari ntiwinjira hariya muri umva kigushika ako ngiburayi mugango ntangorane iburayi ngo ntangorane mve hajya birinjira numva nari nkeneye ya image nyene image nyabaki vorivori kariko karateremuka kariko karakoroka kizimbabwe reka ijyane yari kubice bigacika hasi iyo bakoresha telefone nimwinjiranye na papa kavorivori papa kavorivori ubwo bwari bwamufashe bwari bwamufashe yajega mani ibintu nabyo bwabone sinzi ko navutse uko urumva ariko Imana yaracanye yego kagana umwana yitwaje icanye nyene yitwa agicanye nanze ngo yarivuze ahubwo nanze ngo ari isi kubera iki usanga ndiko ndakuvugira ibintu oya abuze usanga uri umurozi wanje niyo barimviye akana karavutse kavorivori irabaye indirimbo iraje akana kataravuka imaze kuza iyo uri kurayumviriza uraba akana kamaze gushika bifata mu sinzi ngena bisiguwe nkanje numva emotion umva uca ujya ukarondera mengo nyene anatoa machozi reka kaje nyene ucubyumva nawe utakapata urakafise ntakurage uzovyumva mfisa ga coming soon ako nyene rako niko rero ugiye kumva uzokumva quelque chose ugafise mu maboko mu minwe okay sasa rero zoba nibirefu ni histoire ndende ni histoire ndende numva ko ibintu bimeze neza Esther Nish kuva uhigije gukorana indirimbo na Kidumu umbamwo imiryango yarugurutse cyane nawe urabibona sagaseseshwa rumo niko bavuga mbega kandi banavuga ko indirimbo yagusiga amamiliyoni menshi no munsi uransigiye twigeze no kubona mu miduga uri kuraharura ebana munaona hapa ko nyine yahetse yaraheze mbwa yahenze yafasha yagusigiye amahera arahera ariko yagusigiye ikintu amahera arahera none waragusiga yo bija hose oya nurabe ngaha nurabe hano urabahana okay Esther Nish kandi kino giherutse gukora indirimbo nshasha ariko yakurikiwe n'ibintu bihuga bitandukanye wadukoreye bimeze neza element wamwiyumviriye gute ni management yamugu propose cyane wa propose ati nkeneye ko uyu mugabo agira uruhara rukomeye ku ndirimbo yanje je neza ko icyo cyumviro cyavuye muri Bookiv Lab irongowe na DJ Jackson ari muri Sweden rero niwe bavuganye na element barapanga gahunda bagati twe dukeneye ibintu by'imisosi ibintu nyene ukunda imisosi apana imisosi yo kujya gucuraba je mo cyirura ibintu nyene by'ibirungo nyene by'ibitunguru tungurusumu byose okay aravugana then barahana kontra bararihana uburyo barihanye ntabwo nenda kuvuga amanyene igisazo gica giturika nkuko wari usanzwe uzi touch ya element muri Samoya nta numwe atamuzi Samoya ya Bruce Melody za Farasi za Davis D uyu yumvise ubu kari muri Cam NC kandi ni kazari kazi umengo gatatu tontirum 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 ndagusaba ikintu kimwe agakapela gato kuri kamensi ya ndirimbo ndayifeelinga gushika naho ubu ninjiye muri studio isohoka ndayivugije gatoya
come and see Africa, oh way, oh way, Africa my home, oh way, oh way, come and see Africa, oh way, oh way, Africa my home, Africa, Africa, tucheze muziki wa Afrika, Afrika. Baadaye tuende ama tusendelee. Hari igihe hageze hajya uduga ngo owe owe Arira can keep mbambona quiet. umengo ugira we plant mugabe karangira biryoshe ibintu bikagenda neza. Tacha kutubwire d'abord ndimbo yise come and see Afrika. Abenshi bo hava bibaza ko havu yita Afrika pero ko indirimbo utayise Afrika yita come and see. Hariho nyinshi zitwa Afrika zivuga ibya Afrika mugabo nibaza yuko c'est la même chose come and see our Africa. Ubwiza bwacu bwa Afrika dufise. Donc si kuvuga ngo mvuga ngo Afrika gusa ahubwo ni indirimbo yo gutumirira abanyamahanga bamwe batari muri Afrika canke tudasangiye kuba bita ko Afrika ko baraka kantu gatonya kameze ukuntu kabatumira ukabwira ati come and see you know ingo murabe mu baze barabe ibyiza biri muri Afrika. Kwa nini sasa sisi tunarizika na maisha yetu? Wari kuhamagara abandi none abandi bazungu aba white man aba black ntibarimwo kuko basanzwe ari abanyafrika. Hariho n'aba black rero badutose nabaje nabo nukubibutsa tubibutse ko bategereza kuza kugira ngo basubire barabe ibyiza byo mu Burundi. Cyumva nawe cyane ngo sanga nk'aba Jackson ba King Daniel bari hari bose umuntu akabibuza ati come and see nimuze murabe. Ibutsa bariko baratwumviriza ibyiza hanini watatse hano ku Burundi muri rya ndirimbo bo ngezi wacu kuko nariko mvuga ibintu bijanye n'intambo dufise zirepresenta Afrika yacu. Rero ngezi wacu naciye mvuga presque reka naravuze hamwe n'igitabo kinterana harimwe ingoma umudiho amayayo gwedengu gisuru muyebe. Muri ivyo byose uvuga intambo ushoboyemo niyi ntambo dance model na genda umwiyeretsi umwiyeretsi kati sinzi ko aba umwiyeretsi w'umukobwa mugaje yemengo namo bagira gute apana rutoki navuze ukuboko uri kuriye kuragura ukuboko oya sindiwe ahubwo nari nibagiye je namba muyebe ugwedengu ngo namba mu ndirimbo bizogaragaramo ko numva ngo clip video ngiri mukuza reka anye ndiko ndagira amatize ukuragira amatize kugira ngo bigende neza nigisha no kwambara wa mwambaro utari umuti wame umwe uri kuragira gucyanya haguma hazamwo hanze ikintu haguma habuji quelque chose ibintu by'ama vaccine yo mama pharmacie akabia ni hatari kabisa. Esther Nish ndifuza kumenya iyo ari kumwe na papa mtoto babimeze gute ukabazo nako we na ngiye deep yesi ndi papa w'umwana kumba winjire deep ndiko ndaraba ukuntu Debo uri kumwe n'abandi bantu batari papa mtoto ukuntu gusa nyene ndiko muri mood meze kintu cambere kivutia we na singing iyo ndiko ndaririmba aho gusinya n'indege oya aya kenshi ngo dukunda gusinya kenshi yo nyine nyene urumva iyo abantu bari kure nyene na kure nta musanga nyene yahaze nk'iminota kumavuga ati jewe basi fumuririmba basi kuri phone basi cyangwa ndungi kirazi video basi ko yaje ndazi gutambaye diso je ndo muvyinnyi mwiza iyo ntangoye ndamutambira aho hari mu ndirimbo hajya urazi nyene go katika bigakomera turetse bijya vya mu ndirimbo nani banda handi bakatikirani muri club waruha narigeze gutamba kaka dance kamwe ka Michael Jackson kamwe bagira nko urakabona kajya karigeze murakaze muri ciro kajya rero nzone umuntu agatamba ahubwo ubundi akamenye do plus aba yaratambye nyinshi ubundi akamenye do plus kwera ukabonye live kwenda kabonye live Esther Nish indirimbo yasohotse kandi indirimbo imeze neza ubona ko yakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi ariko iyo bijyaho tuvyakira hageze ko biryoha canke bimaze kuryoha urugendo rw'ijya ndirimbo na cyane cyane ugitangura uko mwagiye muraherekana ko amatwi asumira ngo ntiwigeze uji Kigali kuyikorerayo byose byabereye mu Burundi byagenze gute nico email zibereyeho twarakoranye ku mbuga pardon aratangura arakora projet arakora akazi ko turabyumvikana ko turahana mayide kuko nka mayide hari amayide mwamwe
nari nkeneye mu ndirimbo je natanze nka idea y'ukuntu base nkeneye ko bayigrata nyene mu byo mainsima ababize cyo bavyumva hama arankundira vema mbere umwana mwiza aranyumviriza asanzwe ari n'umwana ya bon non so n'umuntu w'umugabo kuri jewe ndamusumba kamwe numva amazazi myango afite 20 asenibuka nibeshe oya ndamusumba mike yego ndamusumba abana gusa ndamusumba abana tu so rero turakorana gutyo ama kuko urana ko manager wiwe niwe yavugaye na manager wanje country record bavugana na Bookiv Lab hama ibintu cyabishira mu ngiro turakora akazi rero projet yaje gukora beat yaciye ndungikira projet ya instrumental canja kugira recording recording nayikoranye na Gigabit 4 kondo beat so rero bikara gushika bino ndirimbo yakozwe na producer babiri bon Jigi kintu yakoze yararikodinze gusa yararikodinze yama cha turafata kujyanye ne projet bakayiturungikiye cha tuyisubiza mu Rwanda bacha barabandanye ne bakora mixage urana ko mixage projet ikorwa muri country record mixage bacha bakorana na Bob Pro Yego rero indirimbo ikigenda gutyo ibirungo barashiramwo amazi amezi menshi happy play amezi abiri yego 2 mois kwirika baravuze ngo amazi amezi mana ashobora kunda amazi ngabana akunda kunyoterwa cyane hafi amezi abiri uri kurako ino ndirimbo itarasohoka iri kwirakogwa imaze gusohoka wumvise bagusise kunyota cyangwa ivyo mwari mwiteze kwa element nivyo yabahereje quand même ubyumvise ngo ele nuko ndiko hagaze ko cyane gusumba ibindi bintu wabona kuririmbe kaya ka tum 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 ele so gusa barabikoze birakoreka nyine nugufyunda nyine mucyabyumva namwe abantu bamuzi mu biri bya bintu by'ibinyafu barabashimishije so jewe numva umengo kubyo nari nkeneye byo nari nkeneye byose kandi n'abantu ndabijeje nirashika ku rubuga mugabo umunsi yashitse sinzi nk'abantu bumviza amaradi tuvuganira indirimbo ku maradiyo gusa target mufise ni ku indirimbo itaragera kuri YouTube target dufise ni imwe niyo kugurisha umuziki wacu uciye ku ma platform yandi izindi agurisha umuziki ko YouTube nonze ko ari yanyuma YouTube ari hamwe uvuga ati ni barundi twese katubahereza abana biryohererwe si niyo benye pesa zao kwanza indirimbo yasohotse ari audio video twitegejyari video ndio turimwo kuko YouTube itegeza kuja iri kumwe na video rero tubirimwo ntitwovuga ngo du precise mugabo hari amabanga nyene yacu yakazi nyene tudashira abona ico musaba abo mu mazi guhereza ino ndirimbo ni giki abo tumaze kuyihereza mvuze uko nuko iryo canke yajya indirimbo ishobora gutoroka usanga itanga kuja ku zindi mbuga z'abandi abayifise wana nkaza radio kitire buje FM FM hehe bon twage tuziha abantu twizira ko arabagumya mbona abantu bibanga abantu nyene bazi cyo bakora bisanga uri mu journaliste bw'umumengo ikimena banga se byiza rero ikintu nabasaba gusa niba kaga system kaga geste narinze kuvuga hama by promoting tu nkuko bikwiriye nkuko bisanzwe babikora abanyagihugu banze kwanze banyengetere uburyo bubinjire ufite ukuntu ugize ku kintu cyo kunyengetera banyengetere nyene bayumve neza nyene umva ibashike kunywa wari muri mode meze gute tumenyereye mu ndirimbo z'urukundo ngabo kino gihe waririmbye indirimbo yo kubaka Afrika kuko turazi yuko la feeling indirimbo y'urukundo wari wese ayumvirije kabisa nuwo wahevye cyo mukunda ukimugaruka ko niko bigenda ariko kino gihe waririmbye indirimbo idashira abantu muri mode y'urukundo ahubwo ishira abantu muri mode yo kwijukira gukora canke ugira gute guhurumbira ivyabo gukunda ivyabo wari muri mode meze gute mu ndirimbo utandukana je n'izindi ndirimbo maze gukora z'urukundo yo mode nari ndimwe nyinshi yumva nawe bo cyambere nawe nje ndandira kwanza ubona color ya black ndabona color ya black sinzaro nari intembereye ndiko ndakizura tu mu ntara hagati ndiko ndaba ibintu by'amashamba ibintu by'ibinda bagati tugiye bagabo ndi rero abanyafrika nuko tutiyizi urumva yatwari twiyizi kuraho cyambona noneho harahantu nagiye boro haraho bashari imuramvya sinzi ntambo bariko baratamba mu ntambo z'ikirundi mengo wari umuyebe sinibuka intore urayibona bijya iboro haro nibiraho twabonye watambye mu ndirimbo iraho muri bitumingi muri collabo iterambere muri terambere
ibintu watambye banyumbaza ngo sinzi gutamba umudiho warabibo bijya byose urumva candarati burya rero Afrika amayida baraje ntangura yo gufata agakaramu ni nkizi ntambo vraiment fo abantu bazimenya abazungu baraza kurana urumva kayide kaje kava ngaho rero nabaza kubutabaye mwarimu ufise ukuntu wigisha ukumvisha kandi urashimangira no you know ega usanga mfise yo talent yo kwigisha tugaruke kuri kundimi zigize irya ndirimbo Kirundi Giswahili Icongereza naho nyene ngaruka hahandi agafaransa umengo karimo nako nyene agafaransa karimo ni Anglais Swahili yego ni Anglais Swahili ni Anglais Swahili na Kirundi yego kuki gukoreshizo ne muri irya ndirimbo zose nagerageje kuraba indimi ziri populaire kuko sinari ko mbwira Burundi iyo nza kuvuga ngo bagurimbe Kirundi nari kuvuga Burundi bwacu bwiza buhire mugana avuze Afrika yacu cyo gituma rero nakoresheje n'utumva Gaswahili yumva Kongereza utumva Kongereza yumva Gaswahili okay yego nta indi target yego okay cyari ibyo nuko bisanzwe bimeze tugerageje kuraba ko izo ndimi na Afrika mu gukora clip video uzoguma hano mu canke ivyo bihugu bitandukanye zo bigendagendamo bon video tero navyumviye kuko ni big project ni big is a big project you know ngaho tuvuga so rero ko ari big sinzi niyo bivuga gusa kubwanje ndiko ndimagina amasanamu kuna zobasa nazoyakora gusa tuko turiyumvira turaciyumvira entre ibihugu bibiri biraho ntavuze ahantu twabona yuko twokwisanta à l'aise amatugakora kuko nimba audio yakorewe mu Rwanda twifuza ko tubuja nk'ahandi hantu loin d'ici kuko muga turakeneye amasanamu ahayagize igihugu cacu c'u Burundi yivanzemwo ayandi masanamu yo mu bindi bihugu twagiye turavugamo mu ndirimbo bihayagiza Afrika bihayagiza Afrika Esther Nish duheraheza ibibazo bitatu wibukana ko bakije ibibazo bitatu uyibukana kubajije we nawe rero we nawe uraba mwarimu yaje kugira revision byari byarangoye mwishu turahejeje kugira revision kugira ngo numve ko ivyo twarimwe rati kintu nibuka wambajije kubera kinagiye gukorera muri country record nkaja mu Rwanda cyo ni cyambere kindi nasho kindi wambajije my friend nyene bitatu sinda nkubuza nakubajije ibirenze cyo mugana amaze gukwiza mu wati wambajije ico hamushurambaza ushura oya wambwiye ngo ntiwambaje ahubwo wambwiye shaka ibibazo nakubajije bitatu ibibazo byabaye biki ntibyakwiye bitatu byose umengo twayaze gusa harimo nibibazo birenze bitatu nakubajije kini nacho wambajije 2020 ukuntu yaheze ukuntu yagenze n'ukuntu ndiko ndiyakira muri 2020 okay cyo ni cya kabiri kindi cya gatatu rero reka nakanze jewe ndinje ni mwishuri rero wa mbere katwumva cya gatatu rero urumva washumbaza cya gatatu washumbaza arico cyanyuma buya natangure ku cyanyuma igihe wambaza ntacyo cyagiye mu bibazo nakubajije rero ico cyanyuma rero ni Esther Nish murundi kazi aririmba neza ndagukeze kandi kikuba kimeze neza cyane urakoze nawe icyo tudashoboye nk'aba presenter cyangwa nk'abaje gushikana kugwa kure nico tutazokora utemeye guhayagiza igihugu cyawe cyakwibarutse uburi umuhemu niko no bivuga rero come and see foko tubahamagara bakaza bakaraba ibi vyiza bitatse Afrika nukuri ni title nziza nakunze cyane nakubajije byinshi namaze kubicirya nino mugaho kugira ngo nawe bishima ndakibutse kaje atuambaje ko kinahise comments kubera nakibukije title wanavuze yuko ari kubahamagarira bakaza bakaraba haba ibintu bigaheza bikabadajya bigenda neza kandi tongere tubahamagarire kandi baze barabe baze barabe Esther Nish ndagushimire cyane nanje ndabashimiye cyane mwakoze kungendera umuntu w'amateka cyane umuntu wishura neza cyane umuntu aririmba neza cyane n'umuntu uri kuruhura imitima ya benshi mu rukundo ndetse no mu kubaka igihugu umva ko ibintu byose biba byakomeye yinjiye mwe mu yera ndorero ni bishop ariko aramuheza
nuko reka ndabashimire cyane abakunzi ba Niyosel TV kuri kamera nari kumwe na Arkeni Edison yahoze naho ni kwa kundi nyene bishasha nta handi ku mwanya kandi clip video ndayirindiriye muga ruhande ya clip video hari ibindi ndiko numva kuri wewe nzoza kubikubaza mu biganiro gitaha asante sana bitari bibi maze